Yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose, ndabaramutse ndabipfuza kuranirwa mu kazi kanyu musanzwe mukora. Ni kuri microphone naho ndi bumenyereye ni GBF Customs, ni kuri MPR TV. Ukaba utaragira subscribe, gira subscribe ubandanye ubona inkuru zishasha zigezweho ngaha muri entertainment yacu Burundi. Inkuru ikiravugwa cyane ni inkuru ya Arafro mu kiganiro yagishoboye gukorana na Hozi Irakoze asanzwe ari umujournaliste kuri Silent Vibe. Ni kiganiro aho yashoboye kuvuga ati Monkens naramwandikiye ndabasaba ko kangira muri video yiwanje, ariko ntiyigeze anyishura. Stadire yashatse kuvuga yuko yamugaye ko yamufashe nabi. Mona Warda menshi muramuzi, arazwi cyane ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura, aho asanzwe ari umuririmbyi afise indirimbo nyinshi. Ariko tuvuge uko mu majambo make batashoboye guhuza, ariko Monkens nawe ntiyatevye kumwishura aho mu video yashoboye gushira kuri Instagram yiwe, aho yashoboye kuvuga ati jewe Arafro message yandikiye ntawe nigeze mbona, kandi abantu bagerageze gutahura umuririmbyi ntashobora kuba umu video vixen. Umva ntashobora kuza araja mu video uko namba mwarabonye yashoboye kuja muri video ya B-Face ati ntimuzi ibintu baba barayaze. Reka tubaho umwanya ntitubarambire, mushoboye gukurikirana ibintu Monkens yashoboye kumwishura muri bintu byose yagerageje gusigura ku bijanye n'aba video vixen. Hama muce mugira commentaire na subscribe, muce mugira na share, abantu bose bashoboye kuronka iyi nkuru nziza yaciye ngaha kuri MPR TV. Ni inkuru twabemereye ko turabashikiriza ku mwanya zizogenda ziravugwa cyane nga muri entertainment yacu y'u Burundi. Reka tubakanya muyirabe, hama muce mugira commentaire, hama tubashimira mwe mudahengeshanya kwa mudukurikirana mugira na commentaire. Ciao niho ndi bumenyereye ni GBF Customs. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention, j'ai une gueule merdique, ça veut dire Nelly Webuka toute la journée, donc c'est pas super joli, elle m'a fléché les pieds. Donc voilà, j'aimerais au fait m'exprimer, je voulais pas au fait à la base m'exprimer sur ça. Mais au fait, I'm like, what? No, I have to say something. Il y a une vidéo, qui a un peu circulé. Bon, ça n'est même pas beaucoup circulé. C'est juste que vous avez stress et à un moment, je me suis dit non, I have to say something. Mon gars, c'est pas que ça a beaucoup circulé. Ni nous il y a guide interview à Flow, kuri Siren Vibes. Hama achavuga ko ntamwishuye message. Voilà. Hama abantu bacarabigira parce que best of yaciye biposta. Abantu bacabishiramwo ubwenge bwinshi baja kukomanta ibintu. Umuntu wese noba ntarishuye message mu buzima yaciye aja kwidogangira. Non pas umuntu wese mugabo, il y a des gens vraiment qui sont là à dire genre le minimum c'est kwishura, le minimum c'est gufashanya ibiki. Donc j'aimerais kuvuga kuri ico kintu. Il y a deux choses. First of all, ikintu nashaka kuvuga c'est que first of all, just no video queen, c'est no video vixen. De quoi vous gagnez? Ça veut dire il faut choisir entre les deux. Soit tu es chanteuse, soit tu es vidéo vixen. Je l'ai été chez B-Face. Ni muzi video je twatwa la vous gagnez, right? Ni muzi amasezerano twa dufitaniye. Et les gens, c'est pas que Araflo dans le cas Novanara, c'est le truc c'est que j'ai même pas vu le message malheureusement. Kugira un jour ni non kuyivuga. Et donc ça veut dire dans le cas où Novanara, c'est mon plein droit. Muramaze kubona abandi baririmbyi kaze bo hanze bafasha abandi baririmbyi bose babyifuza ko baje muri clip yabo baca bajamo. Pourquoi? Parce que nous vanga ibintu bibiri, soit tu es chanteuse, soit tu es vidéo vixen. Tu vois, uvanze bibiri, ça veut dire à un moment les gens vont t'oublier que tu chantes même. Ils vont commencer à te prendre comme donc les modèles pour ma clip, tu vois. Donc ça passe pas. Soit tu fais vidéo vixen, soit tu fais chanteuse. Tu vois, et je veux pas que Moreka Kumbona comme une chanteuse parce que je fais aussi vidéo vixen. Donc tu choisis une chose. Si wa savage yaragiye mu ndirimbo ya bayita gute ya Fever nimwe yagiye muri zingahe. Vous voyez, je peux pas, c'est pas comme si ngo ni Araflo muba muzi bangahe bandi maze kwanka. C'est pas ngo j'ai une dent contre lui cyangwa se gufasha abandi, mais non, mais j'ai une aussi na je ibintu ntezo kugira kwa ma principe mu kazi kanje, tu vois, ni ibintu vya gutyo.
nivyo nama mvuga ati na Flow ntawe ubizi ko ndamushatse aje muri clip yanje nawe ne yoca yemera kuza kuba umu video king sinigera bavyita voilà deux ikindi kintu ntako ndatahura c'est les gens qui disent ah pourquoi elle répond pas ah pourquoi guys I have a life nzobatize DM yanje umunsi umwe mugerageze kuzamurishura tout ce que babandikira tous les commentaires za statut mugerageze kuzamurishura n'ibintu bidakenewe parce que des fois on t'écrit juste pour rien juste parce que tout le monde veut devenir ami mais on peut pas être tout le monde ne peut pas être ami avec tout le monde je sais que vous m'appréciez je sais ko ari abantu banya parce que kandi sukwishima ni mufatana muza kwandika ibintu bizarre ngashatse kubabwira tu t'imagines nimba wewe uvuga ati vraiment j'aimerais être ami avec elle tuze turayaga uri imagine abandi bantu bashaka kuba bishaka tu vois et des fois hari ibintu bidakunda ko wishura ni nkuko hariyo n'ama DM y'akazi pour le business usanga nazafye parce que ni vyinshi ndabahe mugerageze uradebukirwa à la fin c'est pas une question ngo ndishima ou quoi non je veux pas me comparer à Beyoncé mais est-ce que uramaze kwandikira Beyoncé atakwishura shavura pourquoi quand c'est moi uza gushavura c'est pas que je le prends personnellement nakwishuye ce n'est pas vraiment personnel je ne te connais même pas à la base pourquoi hoba hari beef yotuma nakwishura non c'est pas du tout ça it's not really that c'est juste que des fois urabona DM yuzuye imeze gutyo kuvuga mpere hehe simenya ni bande banshize ba reposting kugira ngo reposting a mentionné votre nom simenya ati uyu unya yakora comment statut gusa ya commence aka emoji gusa simenya ati en fait des fois uradebukirwa you're not in the mood and you just don't reply ugacubireka gucyo umunsi wagiye muri mood ugacugenda ati reka nishure zimwe ugacuzura tora aho wazare gutyo utabe gutora aho waza savye hari habataza gutorwa donc c'est pas personnel ça peut pas être personnel ça peut pas être contre toi exactement au monde vu que nacho du facinda nakuzi je comprends c'est juste ça que je voulais dire donc mureke kuba à chaque fois mushaka kugira une polémique ku kintu mubanze mwishire à la place y'uwo muntu est-ce que si j'étais à sa place j'aurais pas fait pareil it's hard on n'a pas de vie privée déjà de 1 de 2 on est apprécié tout comme toi hari abatwanga aussi ça veut dire tu ne sais pas ugomba gutuke muri DM nuzi ugomba ugire ntuze nuri bwicare ngo heba kazi ugira iki jewe vous savez pas ce que je fais de mes journées je travaille même là je suis en talent parce que regardez parce que niriwe nja mu biro vy'abantu vous savez pas ce que je fais de ma vie donc vous croyez que j'ai le temps yo guca nta peut-être nimba fise umusheri cyangwa mugisha kuri appel cyasubira mvugishe abaki hamace nza no kwishura ama DM yose nibikunda ahubwo j'ai compte yanje zofanta y'abantu c'était juste ça le prenez pas mal et voilà bisous bye bye